DaSilva yari umugabo w'iwanje sawa no kuvuga ko yuko nimba ari kuri ari kayaga na Regina wiwe nimba ari Regina nimba bamwita ngo iko mukecuru nyene dusangiye ubukecuru sinzi bakabana hari amakuru menshi bavuga yuko DaSilva yoba yaribarutse cyangwa yoba yarateye inda umukobwa hanyuma umwana ntibyakunda yuko abaho yoba ari wewe orantangeje sana ni wewe sinshobora kumwinjira mu buzima kandi nanjye ntashobora kunyinjira mu buzima gusa nuko mbona ari kagenda ku marizo sose yandagaza umuntu ko ari nuko atari Nagupenda Regina. Yes bakunzi bacubero TV ndasubiye kubaramutsa nongira ndabaha kaze aho muherereye mwebwe mwese muri mu mpande z'isi. Murabona yuko uno munsi ari umurango mwiza umwe wese Imana yamufashije akaramuka akaba ari muzima. Turi kumwe no mu mama kandi novuye yuko ni inkume y'umugore ko kubera iyo umuntu amaze gukundana n'umusore hanyuma umusore akavyara rimwe na rimwe usanga inkumbe yashatwayitwa gute. Bakunzi bacubero TV uno munsi ndabasabe kino kiganiro muze kugikurikirana cyose kubera haza kubamwe amajambo menshi agiye atandukanye amwe aza kwigisha bamwe muri bariya basanzwe babikora canke babirimwe. Reka mazera makaze kuri Cubero TV wenyine ubwiye abanza baramutse je sanzwe ndabazi wenyine ndashaka abibwire nkawe ndakuramukije umeze neza. neza Kajuga sanzwe arako nyene yoshika basubira ngo kiromeze neza meze neza ndamutse bakunzi bacubero TV ndashika widondore gusa takini ndabaramukije hamaje ndi umukinyi wa filme ukaba witwa gute Naomi ukina uri Naomi cyangwa ako niko kazina bakuzi mu kibano hose mu kibano niko banzi hariho amakuru menshi agiye atandukanye ariko araca ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu navuze ati kananje ndakurondere bivanye n'ikiganiro kimwe wagiye gukora mu kindi kinyamakuru yuko wahozwe uri umusheri wa DaSilva ndetse uri umugore wiwe kweri nivyo ntabwo babeshe apana umusheri ahubwo na mugore wo mu nzu wa DaSilva yego umugore wa DaSilva tuvuze umugore wa DaSilva mwabanye ryari mwari mumaranye igihe kingana iki ubuhoho n'ubu muracabana bimeze gute Tari tumaranye nk'ikintu cy'umwaka n'amezi 2 tubana mu nzu yego hamubonye turi kumwe byashitse nyene harakantu kaga probleme no vuga nubwo kabaye uru wakakiriye neza erega iyo mbavuga ati iyo uvunitse ucumenye ingene cumbagira umva byarashitse none bibaye no cengira ikindi yakira DaSilva kugira mumenyane nigiki cyatumye mumenyana mwamenyanye ico gihuri hehe nsambo kuvugisha ukuri aha turi mu kiganiro twahuye nyene turi muri quartier hanyuma birashika nyene nimba yarambonye arankunda hamaransa bijambo hama turavugana birashika nyene kujya kwa bana nyene bishikira nyene bakabana hariho amakuru menshi bavuga yuko DaSilva yoba yaribarutse cyangwa yoba yarateye inda umukobwa hanyuma umwana ntibyakunda yuko abaho yoba ari wewe orantangeje sana ni wewe jewe Yes bakunzi ba Cubero TV urumva wa mwigeme umwe yashobora gutegwa inda na DaSilva hanyuma mu nyuma inda ntibyakunda yuko umwana ashobora kuvuka murabona yuko twamuzanye ku ishusho imeze neza cyane umuntu aberewe DaSilva kwanza kugira akoresha ikintu cyambere cyatumye unamukunda cyane cyari giki cyabishike ndamukunde cyane cyarashitse nyene none bishika umuntu nyene murahura hama mukayaga hama nyene mugakundana hariho umuntu wari we wese kugira ahebe uwundi bafise ico baba bapfa DaSilva kugira guhebe byagenze nukuri ntavyonze uvuze ntavyonze umuntu ngira nuko ndi umukecuru niko nabonye babisirikije ku marezo sose ugiye hagenda kubaza undabo mbona ndi umukecuru cyembo n'umwe w'ikigo kimeze neza nande narenze ko nawe ucanyishura nko wambwiye ti ndi umukecuru mugaje mu rumengo nta minkanyari mfise kubeki DaSilva yoba yaragiye handi ukakaguheba wibazi ko yoba yaguhoye ngira nuko nari nkenye mugabo hari amakuru avuga yuko we kugira muhure na DaSilva wabaye kuja muri Oman cyo kino nico nibyo hanyuma ukiri muri Oman ubuzima bwarabana ya bwa Silva byari bimeze gute jewe ntabwo twahuriye nawe nkiri Oman ahubwo twagiye gukundana kandi tujya kumenyana ndi no mu Burundi naravuyeyo yego
ni kuvuga wowe ukiri muri Omani nta mahera yovuga ati yoba yarakuririye ukiri hariya nubwo twari tuzinanye pe. ugushika muhira kwa Silva wari umaze gushikayo muhira iwabo cha muhira iwabo je ndahazi yego ugiyeyo wageri wakujanye cyangwa byari bimeze gute urashika kare yari yanjanye mugabo mengo ntibimeze neza kurikirana bivanye n'umuco Silva wenyine amaze iminsi atanga ngo atanga umuco rero umeze gute wewe ariko atanga bimeze gute amakuru nkoranyambaga tubona yuko bavuga ngo yiyahuye ngo yihaye isumu kubera umukobwa iki niki kandi nawe urongera ukagarukamwo mwabo bakobwa batumye yiyahuramwo nanje ndagarukamwo none je njangarukamo gute kandi je ntamuhebye ahubwo ari we yampebye nikuvuga uco mwagije uvuga ati je Silva sije namuhebye niwe yampebye Siwe niwe yampebye urumva nge yabonye ko yuko ico bararondera kuri je watagiye hari cange cyo wacaraheze hama cafata inzira arageye uri umukobwa mwiza kandi je ndakunda umukobwa afunguka mu majambo ari karavuga Silva gutandukana kwiwawe nawe byagenze gute yagiye gute uduhe inkuru ku yindi kugira tumenye ukuri kwabyo cyane kuri je ntabyo ndabizi ko yo gusa yaraje nyene cyane ariko kazi hamaratora ibyiwe bimwe na bimwe aragenda mugamwe ibyo byitwa ko ari ibyiwe ntibyitwa ko byari ibyiwe komite uya kuko iyo turi mu rugo ikintu cyose tugura tuvuga ati ni mu rugo nimba tugiye gutandukana mu mwanya ari nk'icyo yari yabonye ari kuvuga ati jewe ndarambiwe kubana nawe reka mu byo twaraguranye kuko ubwiwe tukibana arazi ko atakintu nakimwe yarafise DaSilva akiri kwa kesa arabizi wenyene ubwiwe yari kuvuga ati ibi bintu byose nimba handi mwibyo nzigamwo byiwanje irifo ko yuko na madame ndazi ko hari ibyo yoba yarashizemo kugira iki kintu kiboneke mu mwanya rero yarafashe inzira ngo hinga story inzira gende nuko yari kuvuga ati madame general ndiwe kubana nawe nuko muri uwo mwanya ntakeneye kubana nawe nuko no kubaza mwibi bintu dufise ngaha muri uru rugo ese hoba harimo iby'iwanje by'amahera nganiki byo babimeze gute hama tukagitorera umuco kuko nigihe twabanye twabitorera umuco no mu kuvana byari bo kugira tuvane nyene neza nimba ari ibyazi ko ataguza akabisiga haje ibyazi ko yaguze agatwara uvugishije kuri ikintu yoba yaratwaye ataguze cyo bari giki ikintu naco yoba yaraguze agasiga muhiri wawe ubona kimaze iki mu rugi wawe bishitse akaza kugitora byogenda gute byose binyishurire hamwe jewe ico novuga yo barasizi wanje ciwe nibaze ko ari impuzu ziwe impuzu ni yazijya ari ibintu bitwengeje man impuzu ziwe ziri mu rugi wanje kandi nibaze ko no mu mpuzu ziwe harimo izo jewe no banaraguze bwite sawa ndamugurira kuko navuga ati ni umugabo wanje ijya ndabona yo mukwira reka ndayigure ndayimutwarire sawa ni kuvuga ko yuko hari nizo novuga ati ariko nk'ibyo yatwaye nibaze ko yuko harimo ibyiwe bike harimo ibyiwe bike hama ikintu yoba yaratwaye nyamukuru uvuga ati nk'iki nicyo ari gukiye gutwa nk'umuntu kugitwara ari umuntu w'umugabo ni giki ko yaruvugishije kuko ibintu byamunze usanga ari byinshi ari ububati ari oya je sinoja ngaho mbeshe ngo nari mfise ububati nta bubati nari mfite me urumva hari televiziyo hari vandarateri hari matera hari n'ibindi nyene ntokurirwa ndadondagura muga irifo ko mu ibyo byose yagiye ajanye amenye ko yuko ntiwari umutaye we bwite byose nkuko twari mu rugo tuvuga ati dufashanye kuba ku rugo urumva birashoboka akaba harimo prusa ziwe hakaba harimo prusa ziwanje mwujya mwanya yarabona yuko kubana nanje bidakikunze nuko yari kwicarana nimba tubigurisha kuko nubundi amaze kubijana yaciye abigurisha nuko mu byo yaziwiwe yaravyari birimo nuko yari kugaruka hama akamereza ivyanye nari nashizemo naho agatwara n'ivyiwe yari yashizemo hama kubya tuvane neza amahoro hama mumaze gutandukana na Silva yaciye ajahe ubunya bimeze gute ibyiwe ntabyo nomenya kuko yantaye mu nzu yarapanze urumva ntabyo nomenya hama nanje ndumva ari kivyiwe nanye ndikivyanje yarambwiye sindamwinjirire mu buzima kandi yavuze neza cyane sinshobora kumwinjira mu buzima kandi nanje ntashobora kunyinjira mu buzima gusa nuko mbona ari kagenda ku marizo sose yandagaza umuntu ko ari nuko atari
uko ari nuko atari ni kuvuga uko ari karagenda uvuga ati je uko yigenza sindanabikunda na gato ukwiye uko kwigenza gute kuko si busi nkimukontora busi umugabo wiwanje kuko afisigaye afise abakecuru babiri irifo ko nambonye ko yuko turi abakecuru babiri hari w'abana bane hari n'uwinda zageze zirakoroka uwinda zakorotse mugani baze ko sije nabishe umva zarakorotse ni accident sinzi impamvu zarakorotse kandi nibaze ko yuko nizari z'abandi bagabo zari za Silva suko umva rero mwabo bandi bakecuru ngira twadusangiye kubaka sinzi ko ibyo bintu rero byagiye kubaka ngo rundi rugo gwo wundi mukecuru w'abana bane ntavyonzi hari udukuru keshi nkunda kumva yuko abakobwa rimwe na rimwe mukunda kurondera abandi bakobwa baba bakundanye n'umugabo wawe byarashize ukaja ukarondera inomero y'umugore bakundanye na DaSilva jewe ibishike ndamurondera ntibyashitse ko ndamurondera ahubwo we niwe yabyashitse arandondera hanyuma mumaze kuronderana ibintu byace bigenda gute urumva ngaho onya insabye ishiramba umva amaze kundondera ntamwakiriye turayaga nk'umugenzi nyene umva aranyiyorobeka ko yuko atari musheri wiwe naye ndamwereka ko mu mwanya ngiye ataco n'abandabizi ko ntiyarazi ko nari ndabizi nari ndabizi vyiwe n'ivya DaSilva ko byabandanya nari ndabizi abagabo kenshi na kenshi bakunda kuvuga ko bazi ubwenge iyo bishitse uri kuri WhatsApp nawe akaba ari kuri WhatsApp Silva byagenda gute numva bishitse je ndi kuri WhatsApp nawe ari kuri WhatsApp oya nko mu rugo rumva abari mu rugo hari igitsure cy'umugabo kandi hakaba igitsure cy'umugore kuko yari umugabo wanje twabana nyene bya vrai sawa so kuvuga ati yarampangiye hanze nimba barakurikirana uko wakabyagenda biragenda nibaze ko DaSilva yari umugabo wiwanje sawa no kuvuga ko yuko nimba ari kayagana Regina wiwe nimba ari Regina nimba bamwita Nguyu ko mukecuru nyene dusangiye ubukecuru sinzi ari ukuntu nyene byashobora kuzana so ugaca usanga araponyotse ategeza kuponyoka agatinyi igitsure cy'umugore agatinyi igitsure cy'umugore iyo bishitse bako barayaga n'uyo muntu uhejeje kuvuga we niho ntagiye wibaza ati jewe mpabangira ahabasha mpeba bivaye no kungene cyangwa akadolari hari akarinji umva ari ukumpeba atampeba urumva koko n'ubundi byarashitse kuko sino bigwanya kuko urya urumva n'umwana w'uwundi twahuye twese dukuze ugamye kubana nanje niyo kutandukana niyiwe sino mugwanya nta so kabisa ubu unyu ubuzima bwawe bumeze gute uhagaze gute bivanye naho ubaye amafaranga y'inzu urayaronka cyangwa bimeze gute rega abakobwa kenshi bakunda kwiyungunganya mu gihe babona umenga bigwanyeko je ubuzima butegeza kugenda kuko naho tutari bwahure na DaSilva ubuzima bwanje bwarabandanya suko nibaze ko n'uwo mwanya n'isaje ubuzima bwanje baragenda kandi bien sana hariho n'amakuru mperuka kumva yuko hari ahantu mwigeze gushwanira mbe bahitwa gute kubera jewe ngaha anya bakunzi ba Cyoro TV jewe uno mukobwa namurondeye ko bigenda kose ndavuga ati reka ndamurondere kugira menye inkuru kuyindi hajya mvuga mwigeze gushwanira byagenze gute mwarashwanye harimo gushwana no kugwana mwaragwanye byari bimeze gute ahubwo nuko ndiko mbona ariko agenda yandagaza abandi cyangwa icyakora ibiganiro ngira bitandukanye ngo ati ngo mu buzima bwiwe ngo azirana no gukubita ngo gitsina gore cyumenga ko kantu ngo narakabonye ese nk'umuntu yiyumvira cyangwa nk'umugabo akibuka nawe bimuhitinze ko cyangwa ibyo azi yasize inyuma yaraharuye nawe ibyo yaba yasize akize mu rugo rwiwe avuga ngo azirana n'umugabo ngo akubita gitsina gore nawe ubwiwe twaragwanye najye ubwiwe yarankubise none je sinaye gitsina gore none ko je yankubise uri mukuri byashyitse nyine murashwana nyine nimba wibaza ko ndiko ndabesha we nyene ndazi kandi iki kiganiro aza kukiraba aze kwibuka kwa mama Fridaus habereye ibiki Fridaus mumaze gushwana kubera ujyanye abantu benshi baramuzi mugabo byari ikintu kintangaza abakunzi ba Cyoro TV kumva umuntu agira inyuma kuro nk'iki diaspora mu nyuma usanga ibintu byagoranye mbe none mwe bigenda gute kugira umuntu abaronke kwanza turonka baki abantu baba cameraman kubera umusigaye mukunda aba cameraman shaje mbere kwanze ngiye twahura kundana sinanzi ko ari mu cameraman bivuze ko na cameraman wanje nkera dukundanye rero
oya jewe ikintu cya mbere ntahura kumva umukameramani w'inyuma ararose umusheri no muntu agira imbere ya kamera ataramuronka ahubwo reka n'ubu ngende ndabikweretse kanye ntwaye kameramani kandi numva ngo amakuru we ngo urafise inzu yiwawe ya ubatse he urubiriza ni parcelle kwibarabara bimeze gute ya ni mwishamba yes bakunze bacuro TV uyu no muntu gifitiye urupangu rwiwe namba wewe cameraman uri nyuma avuze ati mugenda muvuganye aza gusubira Silva gabo mukiri kumwe na Silva ubuzima ndibaze kubwari bumeze neza takindi kintu kiratandukanye sha jewe turi kumwe na Silva ubuzima bwari bumeze neza kandi n'ubu tutari kumwe ubuzima n'ubundi bumeze neza ya sinzi nkawe ku ruhande rwiwe ariko je kubwiwanje pe bumeze neza kuko yansize mu nzu yo gupanga muga kuno mwanya fite parcela y'uwanje fite inzu y'uwanje ntawe dusangiye ya ndakubaze nk'umuntu akuze kandi amaze kubona byinshi hajya umukobwa w'imyaka mike n'umukobwa w'imyaka myinshi nowahe ubona cyane muri kino gihe ageze ku rugero rushimishije bivanye no kumwe n'abahungu babarondera nowahe aronderwa cyane umukobwa w'imyaka myinshi n'umukobwa w'imyaka mike Mwagira gwa kwishura. Amwe mbwa. Ntavyo nomenya kuko kira muntu wese afite ngira nk'uwavuga ndakeneye. Hari ukuvuga ati ndakeneye umwana muto kubwo buto hari n'uvuga ati nkeneye umuntu afise ya myaka myinshi kuko muri cerveau yiwe hari ibintu avugiziki atekereza. Ya ngira hajya uwo muntu ndakubaje ati bishasha by'umuntu mu mutwe ni iki uwashusigurira gute bishasha by'umuntu mu mutwe bishasha by'umuntu mu mutwe nibaze ko ngira njani nka business sinzi je kuko cerveau yiwanje bishasha ni ko wombwira ati ona ingo harakaraka naha ukore yo hatuvuga twirutse mba numvise bishasha umva sinzi nk'abandi nawe umuntu yo mushwanye keshi na keshi hari hamajambo menshi giye atandukanye ashobora kukubwira ukabona yuko yashobora kugufasha mu buzima mumaze kuba muri kumwe na DaSilva ni kihe kintu woba yera kubwiye ukavuga ati jiki kintu ubwo twashwanye sinzopfa ndacibagiye kuko biri muri bimwe byamfashije byinshi mu byo nayisanzwe fise kuri bijanye na DaSilva mu buzima bwiwe bijanye no business yoba yarakubwiye cyangwa kagutera icyumvira ati mugore wanje ndashaka dukora iki niki gitandukanye kugira twiteze imbere ako ni kabaye birashaka kwangira byarabaye mugana cyensanga ngira byo bavyari binyoma gusa uvuze byari binyoma rije dusobanurira ni kwa kuntu basi twubakira ku majambo ya abahungu ngo ubu unyabeshi basiga ngaraba Mario kose biva ku kinone n'ubukene bw'abasore bimeze ko mutajya nuko nimurondera nako turarondera sana kuko ubu unya Saudia ni hiri Oman ni hiri dutegeza kubaduza namwe mugasha muvuga ati jewe umuhungu ndamurose nzomuresha hanyuma ndamutege kuko nishakiye oya jewe sindakuresha ahubwo ni undesha kandi hari biravana kandi sindagutege kuko nishakiye oya mugabe biramaze gushika basi ukabona yuko umuhungu iyo abaye hadafise amahera atovuga amajambo menshi ku mukobwa mu gihe umukobwa yafise biravana n'icubahiro kiba kiri aho hantu akajambo kamwe ku bantu dusa n'abasozera akajambo kamwe ku bantu bari muri Saudia Oman Amerika ibihugu byose biduteza imbere kuko andazi kuza gukurikiranwa n'abantu benshi bagiye batandukanye n'impanuro wobaha abo bose impanuro nobaha icyambere cyo nuko nk'abo bantu bari hanze babanze gutohoza uwo muntu bari kwakundana ni giki ikindi nacyo kigira kabiri nuko ubanza bakabaza je uyu muntu ni by'ukuri nta mugore afise nta kafise kuko hari n'ukundi kuntu abagabo nyine iyo bari ko arakenera kanoti akubwira nta mugore mfise kandi amufise irifo rero ko yuko kugira abantu baze bararaba baribwa basubira n'ibindi babanze batohoze barabe ko yuko ibyo bari ko barakora ma business cyangwa projet bari ko barakora barabe ko yari ya vrai hari amakuru mfise avuga yuko kugira uje muhira kwa DaSilva iwabo kuba wa telefone na mushikiwe nibyo cyangwa sivyo birashobora gushika nkana telefone na mushikiwe vuga nawe ni ngara bifise mu ruhara uvugisha kuri ati je nantirakana ya navyo no menya metu iwabo ndahazi mushikiwe ndamuzi mama wiwe turazinanye banzi nk'umugore wiwe kandi namuyomba wiwe nande na nyinabo yani famille yabo nibaze ko yuko iranze nk'umugore wa Silva
yeah. hama ndagusaba ubwira abakunzi ba Cyubahiro TV bakande subscribe dusozere ikiganiro ndumva uko umeze neza. Je ntameze neza hama bagende he kuri kakengeri kuri kagakengeri kama kagutya kukume ngo byinshi ntabyo urumva uragafyonda ko kasha kugira fresh ngo mugende hama ngo bagire fresh hanyuma ngo no kwa kagakengeri ngo hama bacha bagira subscribe ripi nuko cyangwa ni subscribe. Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexon abandanya baha amasanamu ameze neza cyane mubandanye mukana subscribe na comment turabakunda cyane. Natwe turabakunda cyane. Natwe turabakunda.